Reka tubaramutse mwebwe mwese mwafashe akanya kudukurikirana twaje muri Lance Festival yitwa Urukundo Niki. Anyway nko mubibona imbere ya screen zanyu turi kumwe n'umumama mwiza cane, umumama akunda filime ndundi, tumusanze baramutse mwebwe mwese bamuherereye anabibwire nibaza ko amenshi mutamuzi kuri Yaga Nawe TV. Mwiriwe mwaramutse bivanye na mwebwe mwese umwe wese ahaherereye. Amazina Ingabire Linda, abantu umumama muberewe cyane. Twaje ngaha muri lancement officiel ya Fanny Lavine ya filime yitwa Urukundo Niki. None bavuze Urukundo Niki, nawe twishije ico kibazo, Urukundo Niki? Urukundo, signification y'urukundo iragoye mugabo kuri jewe urukundo ni ibwirizwa ry'Imana twahawe kugira ngo turigendere. Umuntu afise urukundo ntashobora kugira mugenzi we nabi. Umuntu afise urukundo muri make ijuru ni kashi. Kugira umenye ko umuntu afise urukundo bibonera kuki? Mu bikorwa. Baba bavuga umusana Fanny Lavine, nivyo umufana iki? Oya, Fanny Lavine n'umufana wiwe. Kuko turavye na stati zawe akenshi amushirako amapost, nta lancement n'ibintu ntagusangamwe. Oya nticokunda. Niyo mpamvu nakubona ndakubona misi yose. Ndamukunda sinzi. Abakinya amafilime ni benshi kandi nabo ndabakunda, ariko Fanny vraiment. Kweri ukunda Fanny Lavine harimo ba Cadeau Lavere, harimo ba Nsoro, ba Chance. Abo bose baje bamusanga, urumva niho nakuze numva muri filime ndundi nca ndamukunda. Ego. None uriko ura filime ndundi aho yapfuye ndumva ko wayikurikiranye kuva kera. Uriko uraraba ubu ni terambere ukubona muri filime ndundi? Oya, filime ndundi vraiment ubu je kare nirabiri Tanzania zaba Kanumba, zaba Vincent Kigosi, mugabo Fanny amaze kuza izo filime naranazibagiye. Fanny Lavine amaze kuza harabaye induru nyinshi hagati yiwe na Nsoro. Ubu twabonye Nsoro de hero yahishikiye. Wowe nk'umufana wa Fanny Lavine, wowe wavyakiriye gute? Wiyumva gute ubona Nsoro de hero ari we yishikiye ubwiwe atari yatumye? Okay, satani yamanukiye isi, niyo mpamvu iyi filime yanyigishije irankorako cane. Sinzi birimo ariko yaranezereye numvise ngo urukundo niki. Ivyabaye hagati yabo twese twarabibonye, nubwo byinshi tutabizi, ariko icyamuzanye ngaha ni rwa rukundo nyene. Urukundo niki ntayo tuzi. Wowe witeze ko biza gusangamwe ibiki muri Urukundo Niki? Nanje nico niteze muri Urukundo Niki, nuko ibi nyene niyumvamwo ari byo nza gusanga muri filime. Ndabizi ko abajene benshi urukundo rwarabanani. Eske ndiko urukundo rw'abajene twitegamo? Ko wowe uri umuntu wubatse nk'abajene bahanura iki mu Rukundo Niki? Bo kwitegamo ibiki? Urukundo bwa mbere bwo umaze kuba ufise urukundo nta kintu na kimwe mu buzima kigenda nabi. Nibyo je bigenze nabi, ufise rwa rukundo rutuma wihangana. Muri make urukundo ni byose. Reka tugushimire cyane. Ego, twizere ko inyuma ya lancement uza kuduha feedback yacu. Nta kibazo ndabaha. Thank you. Murakoze cyane.